ntawe bahari ngurakimazi, imyimenyerezo mugira mukiri bato izikomere gose, muze mugira imyimenyerezo yindi yo gufasha abandi mwamaze no gukura. Kuri w'Imana igenekerezo rya 22 Ntwarante umwaka wa 2026 abahurikiye mu mugwi w'igore urangurira ubutumwa muri za kaminuza ico bita Querite Universitaire mu rurimi rw'igifaransa bari baramutse bahimbaza isabukuru y'imyaka 14 bamaze barangura ubwo butumwa muri za kaminuza. Ivyo birori bikaba byatangujwe n'inkuka y'imisa yaherejwe n'icegera c'umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Musenyeri Anatole Ruberinyange. Musiguro yiwe y'ijambo ry'Imana yabateye intege ababwira ko utwigoro bakora ubu bakiri bato ari natwo tuzotuma muri kazoza bazoramira isi bakaramira n'Ekleziya. Yongera abatumirira kugira Yezu umugenzi kugira ngo bazokire bakize n'abandi. None kw'isi tubeho turondera kuramira abandi, ntawe bahari ngurakimazi, imyimenyerezo mugira mukiri bato izikomere gose, muze mugira imyimenyerezo yindi yo gufasha abandi mwamaze no gukura, muzobogora isi, mubogora igihugu, mubogora Ekleziya. Ibintu byose tubona bituruhije abantu bo kw'isi, mwebwe nimwahaguruka muzoheza isi kire. Kajya gakora utanguye gukora ntugire ngo ni gatoya ngo bakengere, ugakomeza ukiri muto, kumbure ukuze naho uzobona ibindi bisumba ivyo wokora kugira ubingira akamaro mu Burundi no kw'isi yose. None turatumira kugira Yezu umugenzi ashika ku mutima. Ugize Yezu umugenzi ashika ku mutima uzokira ukize n'abantu. Akimana Rodrigue yiga muri kaminuza yitiriwe ibiyaga binini mu kigo ca Saint Michel ari nawe asukurira uyo mugwi ku rwego rw'amakaminuza, aratubwira ico ari co wigore muri za kaminuza, akatubwira kandi n'ibigo imaze gushikamwo, akatubwira aho bibona muri kazoza, kandi akagira ico asavye abataraja muri uyo mugwi kumwe n'abawurimwo biga muri za kaminuza. Kandi abari muri bo bagerageza kugendera cya kivugo Yezu yadusaba, aho atubwira ati narashonje murangaburira, naranyotewe murantonwa, nagenda gusa muranyambika, nari kavantara murantora, nari mwibohero murandaba. Tubisanga muri igitabo ca Kimuza Matayo Mweranda igabane ca 24, aho asubira akatwibutsa neza ivyo azotubaza umunsi w'imperuka. Nibwo butumwa bwawe igorera mu kaminuza, aho tugerageza kugendera ico civugo naho bishika rimwe rimwe bikatugora ko turi abantu, twambaye umubiri w'abantu. Rero aho bishika bikatugora cyangwa ntitugendera ico civugo, turasaba ikivugo mu kamwe. Ubwo nibwo butumwa bwawe igorera rero mu kaminuza. Wigore kandi irafasha mu butumwa nkomeza kwemera mu kaminuza, aho dufasha abanyeshuri mu byo bakomereza kwemera mu nyigisho zitandukanye, mu mahwaniro dutegura kugira ngo bikunde ukwemera kwacu muri Ekleziya Katolika gutsimbatana. Uno munsi wigoye iri mu makampisi agera kuri 11, mu makampisi yagize igisagara ca Bujumbura agera kuri 19, ukuvuga yuko hari amakaminuza ashika 8 wigore itarashikamo. Ico twibona muri kazoza turifuza ko umugwi wa wigore wotsimbatara muri abo makaminuza imaze gushikamwo. Ubwa kabiri kandi turifuza yuko umugwi w'igore woshika no mu makaminuza yandi atarashobora gushikamwo, kugira ngo aho kanyamuneza aho makampisi afise imaze kuronka wigore n'ayandi ikaronke kubera ivyo vyiza dukura muri uwo mugwi. Wigore yategerezwa kujamwo umukristu wese, kuko ubutumwa bwacu ni ubukristu, ni ubutumwa bwa buri mukristu wese, kugira ngo turangure ico civugo. Ko Yezu ntiyabibwiye aba wigore gusa, ntiyabibwiye abiga muri kaminuza gusa, yabibwiye umuntu wese, zina kiremwa muntu wese. Rero mpamagariye abataraja muri uwo mugwi wa wigore mu makaminuza
yuko boraba bakawinjiramo, ko tuhavomera ibyiza byinshi, turahakura akanyamuneza ko ku mutima mbere n'ako ku mubiri, kuko ibiranga muri Wigore ni iby'akanyamuneza gusa. Nkasaba kandi n'abari mu mugwi Wigore muri za kaminuza mbere n'ahandi yuko bogendera cya civugo ca Yezu, uti naragwaye murandaba nagenda gusa muranyambika ariko ava naramurantora. Ico cyose tuze turibuka akarangamutima ka Wigore, ku buryo umuwigore atoba uwo kwizina gusa, ahubwo yoba uhimbara umukama mbere n'ugendera icivugo ca Wigore. Ku bwandi kumwe nayo Greta yiga muri kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika, nawe aratubwira ico arico Wigore muri kaminuza, maze akagira ko agira ivyo asaba abandi batari muri uyo mugwi, eka mbere n'abari muri wo. Biratwigisha gukunda Yesu Kristo, tukamumenya by'ukuri biciye muri bagenzi bacu bababaye, bagowe, barushe, bashonje, bafunzwe, banyotewe. By'ukuri turahamenyera Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo aragaruka akanaduhezagira cane abicishije ku muvyeyi Bikira Mariya. Murakoze cane. Babamenyesha ko kuva ku igenekerezo rya 18 gushika ku rya 20 Ntwarante bari mu ndwi yitiriwe kumenyesha inkuru nziza, aho bajeje bakaronka n'imisa yo gukira no kubohoka kuri uyo wa 20 Ntwarante.